muri ino ndirimbo rero y'ijana mu nkundire mvuge gutyo tubonye amajambo atubwira ngo kwizigira uhoraho kuri n'ikimazi kuruta kwizigira abantu. Aciyongeraho kandi ngo kwizigira uhoraho kuri n'ikimazi kuruta kwizigira abahambaye. Mu buzima bwacu bwa misi yose turabaho dufise abo twizera canke twabayeho dufise abo twizera, ugasanga hariho ikibazo iyo ugifise uvuga ngo iki ndazi naka arakinkemurira, ukumva wizera naka, ukumva wishimiye naka yuko kino kibazo aza kugikemura. Ibyo rero ni ukwizigira umwana w'umuntu. Ariko mugabo kandi twabayeho tubona babandi twari twizeye canke nawe wabayeho ubona babandi wari wizeye hagera igihe bagahinduka, kuko umwana w'umuntu yamara umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu arahinduka, kandi umwana w'umuntu nahatonahinduka haragera igihe nawe akarengerwa, ugasanga hageze igihe tuvuga ngo mwisamamagara umwe wese asame rwiwe, tugasanga hageze igihe bavuga ngo umuntu wese yuguruye iwe buba bukeye, aho usanga umengo umwe wese afise ivyiwe ariko arahangana navyo, afise ibibazo bimuraba ariko arahangana navyo. Imana yacu nidutabare. Harabayeho ibihe kumbure ubona yuko nakumwituye umengo uri kuramugora, umengo yonezerwa nuko muvugana ibindi, ariko ntumubwire ikibazo kimusaba kugufasha, kuko nawe kumbure aramaze kurambirwa n'icyo yamaze kugufasha kumbure, kuko umwana w'umuntu araruha canke nawe ntiyarambiwe, aracagukunda, aracakubabaye, aracakwitwararitsa. Ariko mugabo muri ino minsi afise ibibazo vy'umurengera, natabikubwira ni kubera wewe ataco womufasha, ni kubera wewe ubushobozi bukufise nta nyishu wotorera ibibazo vyiwe. Rero wewe kubera yuko azi ko wewe imitwaro afise irengeye iyo wewe wokwikorera, ntiyirirwa arabikubwira. Rero wewe wamwitura kuko umwizigiye, kuko wamuhereje kw'ivyizigiro vyawe, ubayeho uzi ngo naka kino kibazo arakinkemurira, wamwitura ukabona yiciye amatwi canke aravye hirya arakwihojeje, akuravye utwuninga, ugaca wibaza ngo uyu muntu asigaye anyanka, yarahindutse. Uratubona abantu kumbure baca bibagira n'ivyo wabakoreye, bagaca bavuga yamuhe, bakavuga n'ibindi, no kugutuka akaba yogutuka, akaba yonakwararaza. Imana yacu nidutabare. Rero iri jambo ritubwiye ngo yemwe mw'abantu muriko murakurikirana ano majambo, yemwe mw'abantu muriko murumviriza ino ndirimbo, ni nkaho umengo umuntu wabishize muri sene yo kwiyumvira uyu muririmbyi ariko araririmba yashizemwo umwete, kandi yumva ko ari konvenki ko ubutumwa ariko aratransmita ari ubutumwa budasanzwe, abo ariko arabubwira bakwiye kubwumva, bakabushira ku muzirikanye, bakabushira ku mutima, bakabwirabisha ko bakabugira ubutumwa bwabo. Araririmba avuga ngo rero kwizigira uhoraho kuri n'ikimazi kuruta kwizigira abantu. Kwizigira uhoraho mu byo maze kubona, mu byo maze kwigako, mu byo mbona mu buzima nabonye naciyemwo, kwizigira uhoraho gufise ikimazi kinini kuruta mbere no kwizigira abahambaye. Imana yacu nihimbazwe. Aha mvuze ngo kwizigira kubera iki? Ntushobora guhungira ku muntu utamufise kw'ivyizigiro. Umuntu utamwizeye ntushobora kumuhungira ko. Imana yacu nihimbazwe. Ahari mbere ngaha muri Zaburi 125 havuga ngo abizigiye uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa, ariko wamushimangiye gushitsa ibihe byose. Imana yacu nihimbazwe. Rero yavuze ngo kugira uhoraho ubuhungiro
ubuhungiro. Uhoraho kuba womuhindura akakubera ubuhungiro igihe cyose usagirijwe ugaca umuhungirako, igihe cyose utewe n'ibibazo ugaca umuhungirako. Uhoraho kumufata ukamuhindura kando de place. Uhoraho kumufata ukamuhindura inkambi y'impunzi. Uhoraho kumufata ukamuhindura igisagara c'ubuhungiro igihe cyose ari ibiguteye ucuhungira kuri we. Ico kintu ngo kirafise ikimazi kininiya. Kugira Uhoraho ubuhungiro gufise ikimazi kinini kuruta kwizigira abana b'abantu, kuruta gufata ivyizigiro vyawe ukabihereza mu bana b'abantu. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cy'uno munsi.